Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kubivugwa cyane kuri bamwe mu bubahwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abategetsi bahambaye bavuye mu nzego zitandukanye, harimo bavuye mu rwego rwa politike, abavuye mu nama nshinga amateka, abahora bari mu nama nkenguza amateka ndetse n'abari bajejwe amabanga hambaye mu mugambwe CNDD FDD bahawe amabanga yo kuba abakenguza amateka. Bamwe bakavuga ko irigena ry'abakenguza amateka rishobora kuba rinyegeje ibindi vyinshi, cyane umugambi wa President Ndayishimiye wo kwigiza inyuma abahora bayoboka umwisi Petero Nkurunziza bitwa ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Abo hakaba harimwo nka Reverano Ndikuriyo, Gervase Nderakobuca ndetse n'abandi benshi batandukanye. Benshi rero bakaba batunguwe babonye zimwe mu ndongozi zihambaye z'umugambwe CNDD FDD zihawe andi mabanga, bikaba bisigura ko ibi bitobemerera kuzokwitoza mu kibanza cyo guhagararira canke se kurongora uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu mu matora aza yo kuzoraba uzoba umunyamabanga mukuru uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu asubirira Reverano Ndikuriyo. Sivyo gusa kandi ngo harimo no kwigiza inyuma abo yita abo ku ruhande rw'abakeba, yoba abo yikeka ndetse nabo atikeka. Nkuko rero vyari vyitezwe, CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi waraye ngo wihaye amajwi 100% mu matora y'abakenguza amateka. Amatora yabaye ku munsi w'ejo mu ntara zose uko ari zitanu. Intara yose yatora abakenguza amateka babiri, umuhutu n'umututsi. Nukuvuga ko hato abakenguza amateka 10 barimwe abahutu 5 n'abatutsi 5, abagabo 5 n'abakenyezi 5. Abakenguza amateka bakaba batowe inyuma yaho kwigenekerezo ya 5 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 abanyagihugu bitoreye abashinga amateka, naho umugambwe CNDD FDD ukaba waregukanye amajwi 100% mu matora y'abashinga amateka. Abakenguza amateka tubibutse ko batogwa n'abajenama b'amakomine, nabo nka bose basanzwe ari abanywanyi ba CNDD FDD nkuko vyavuye mu matora yabaye kwigenekerezo ya 5 ruheshi uyu mwaka. Nkuko rero vyari vyitezwe, abakenguza amateka batowe bose n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho hari habaye igitangaje muri Bubanza, aho gutora Pascal Nyabenda wo muri CNDD FDD abajenama b'uwo mugambwe bari bahisemwe umukandida wa seneri. Uyu mwaka rero ho ni umugambwe umwe rudende uzoba wicaye mu nama nshinga amateka. Ngo aracyasigaye ko seni yemeza abatwa 3 bazoca abongerwa ko. Reka tugaruke ku mazina y'abakenguza amateka baraye batowe. Mu ntara ya Bujumbura hatowe Lieutenant General Gervase Nderakobuca ndetse na Leokadi Ndacayisaba. Mu ntara ya Buhumuza hatowe Sabine Ntakarutimana na Siriake Nshimiyimana. Mu ntara ya Burunga hatowe Reverano Ndikuriyo na Clotilde Kampimbare. Intara ya Butanyerera hatowe Josephine Nyiraneza na Birikimasi Nzoyihaya, mu gihe mu ntara ya Gitega hatowe General Major Generose Ngendanganya. Uyu tubibutse ko nawe President Ndayishimiye yamugenye mu bagomba gukukuruka hamwe n'umushikiranganje wa mbere Gervase Nderakobuca muri uyu mwaka, ndetse mu ntara ya Gitega akaba arimwo na Ferdinand Ndayisavye. Abagabo bazoba bari mu nama nkenguza amateka hazoba harimo Lieutenant General Gervase Nderakobuca, Siriake Nshimiyimana, Reverano Ndikuriyo ndetse na Berikimasi Nzoyihaya na Ferdinand Ndayisavye. Mu gihe abakenyezi 5 azoba ari Leokadi Ndacayisaba, Sabine Ntakarutimana, Clotilde Kampimbare, Josephine Nyiraneza ndetse na General Major Generose Ngendanganya. Bamwe bati rero iyi nama nkenguza amateka izoba imaziki. Inama nkenguza amateka y'uno mwaka igizwe n'abakenguza amateka 13. Biragoye gutahura ingene zo kwitunganya, ikagira biro y'abantu 3 hama igakora amakomisiyo nkuko vyahora bimeze, umengo ni ibintu vyo kwikurayo gusa. Amasezerano yarusha dusubiye gati nyuma mu mwaka w'2005 yashize inama nkenguza amateka mu ntumbero yo gushiraho urwego rukomeye rubuza ko mu gihugu habaho ikumira. Mu nama nkenguza amateka hari
aho huriyeyo abantu baserukira amoko y'abarundi uko yemewe ari 3 abaserukira intara zose z'u Burundi ku rugero rungana hamwe n'abaserukira impande zitandukanye zikomeza politike kugira bacunge ko mwigenwa ry'abategetsi hatabamwe gukumira kandi hagenwa abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo bashoboye imirimo no gutunganyiriza abarundi. Inama nkenguzamateka yari yo gukingira ubumwe bw'abarundi ikarinda ko Uburundi busubira mu ntwaro zikorera uruhande rumwe rw'abarundi niyo yocunze ko igisirikare n'inzego z'umutekano inzego z'ubutungane n'izindi nzego za leta bitiharizwa n'umugumwe w'abarundi nkuko amasezerano ya Arusha abitomora. Inama nkenguzamateka ngo tugiye kuronka isa nuko ari inama shingiro cellule de base ya CNDD-FDD. Hari abagabo n'abakenyezi b'indyamunyu bava muri CNDD-FDD nka Reverend Ndikuriyo, Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, General Major General Zingendanganya ndetse na Sabine Ntakarutimana. Abo birumvikana ko inyungu z'umugambwe wabo bazozihagararira bikomeye. Harimwo kandi na mushiki w'umuhisi Perezida Nkurunziza. Ibindi byose bisigaye mu gihugu ngo nta bantu bariho bo bihagararira mu bagize iyo nama nkenguzamateka ngo benshi bakaba bazwi nka baniryo canke ndiyo bwana nkuko biriko biravugwa. Aba rero nibo 10 baraye bagenywe batorewe kuja mu nama nkenguzamateka y'uno mwaka w'2025 nabo bakabagiye kwitwara mu kiringo c'imyaka 5. Aba rero baje basanga amatora y'abashinga amateka yabaye. Bamwe bakaba bavuga ko inyuma y'inkinamico y'amatora yo kwigenekerezo ya 5 ruheshi umwaka w'2025 inama nshinga amateka nayo izobigizwe n'abashinga amateka bava mu mugambwe umwe rudende CNDD-FDD. Nkuko twaruka kubabwira inama nshinga amateka imeze gutyo yabayeho rimwe rudende mu mateka y'u Burundi kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1987 ku ntwaro y'umugambwe umwe upona. Ivyo tuzobigaruka ko aha naho rero tukaba tugiye kugaruka kuri bamwe mu bazoba bagize inama nshinga amateka nshasha. Mu bashinga amateka benshi mu bashinga amateka saba bashasha abantu bari basanzwe bazwi ariko tugiye kugaruka kuri bake bazwi n'ubundi nabo bazokorana neza n'inama nkenguzamateka yarawe ishizwe ko. Ingoro y'inama nshinga amateka mu Kigobe igiye kuba nayo ngingoro y'umugambwe CNDD-FDD nkuko navyo bimeze ku nama nkenguzamateka. Uko niko bamwe bavuze bamaze kumva ko abashinga amateka bose bazoba ari abanywanyi ba CNDD-FDD. Ntibarira busema rero kuko umugwi wa mbere wabo CNDD-FDD yatoje basanzwe bayitwara n'ubundi ku rwego rw'igihugu. Muri Conseil de Sage no kuvuga inama nkuru ya CNDD-FDD. Gerase Daniel Ndabirabe na Zenoni Ndaruvukanye nibo batoye mu nama nshinga amateka abandi bakazoja abandi bakaba babarizwa mu nama nkenguzamateka. Uyu Zenoni Ndaruvukanye ashobora ngo no kuba ari we mushinga amateka amaze kugira ibiringo vyinshi mu nama nshinga amateka y'u Burundi. Ntawuzi ko Gerase Ndabirabe nawe ari wazobandanya kurongora inama nshinga amateka ico bikoze iherukayo akaba yaritwaye nabi cyane. Ni kenshi abarundi bumviriza bumigwa n'amajambo yamucamukanwa. Gerase Ndabirabe akabazwi nk'umuntu aterekwa ibijanye n'agateka kazi na muntu yerekwa ibivugo umwidegemvyo y'abarundi akaba kunde yikenye akavuga ko urwanko ngo nterekwa kandi imigambwe yindi akemeza ko ifaranga ry'u Burundi rikomeye cyane ntiyemera ko hariho ubukene bw'igitoro. Umugugira kabiri n'abanyamabanga ba CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu secrétaire national nka bose bazoba abashinga amateka. Abo akaba ari Martin Ivyabandi, Denis Karera na Jean-Marie Muhigwa ndetse Doriane Munezero. Abagi rero bararongora imbonera kure ku rwego rw'igihugu nabo bakaba barashizwe mu nama nshinga amateka. Abo hakaba harimwo Ezekiel Nibigira, Denis Karera na Eric Shimirimana. Guhabuzemwo uwabatanguriye bose ariwe General Major Murantunge Major Jean Petit Nduwimana yagandagwe n'iperereza ya Nkurunziza mu mwaka w'2013. Nkuko kandi twagiye turabivuga ko hari abandi bategetsi bake bazoba bashinga amateka. Muri bo harimo abashikiranganji 3 gusa aribo Martin Niteretse, Aretribert Mutabazi na Gervais Abayeho. Abo nibo bagiye kuba abashinga amateka nabo. Muri Buhumuza Ibrahim Uwizeye nawe nyene ahagaze neza. Hagize umushinga amateka w'umututsa bwani mabanga Uwizeye azoce yinjira mu nama nshinga amateka.
babura amatari batanu kuri 18 bahahora nibo bahawe intebe nabo mu nama nshingamateka. Abo hakaba harimwo General Major Leonidas Ndaruzaniye w'Ingozi, Vena Manirambo nawe Gitega, Devota Nizigimana w'Ikarusi, Boniface Banyenza ko mu Cankuzo ndetse na Tantine Cuti n'amagara w'Imakamba, akaba n'umukenyezi utwara iperereza hagati mu gihugu DDI. Leonidas Ndaruzaniye aranugwanugwa mbere kari wanashobora kurongora inama nshingamateka canke akazohabwa umugambwe CNDD-FDD. Leonidas Ndaruzaniye ngakaba ari Somambike wa Varisito Ndayishimiye. Abashikiranganji bane kandi bahoze muri leta ya President Nkurunziza nabo bazoba bari mu nama nshingamateka. Aba akaba arimwo Ezekiel Nibigira, Kome Manirakiza, Martin Nivyabandi ndetse na Jean Marie Nibirantije. Saidi Juma yahoze ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura nawe agiye kumushinga amateka nyuma hafi imyaka 10 asa n'uyibagiwe. Jean Chiza yatwaye banki nkuru y'igihugu BRB mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza nawe nyene agiye kuba umushinga amateka. Mu bahora bakomeye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka zahahora batatu nibo baboneka mu nama nshinga amateka nshasha, aribo Geras Daniel Ndabirabe, Denise Ndadaye ndetse na Olivier Suguru. Bamwe mu bavuzwe mu vyaha vy'agahombera munwa kandi nabo bagiye kwitwa abashinga amateka. Abo nabo bakaba ari mu bazofashanya n'abakenguza amateka kuvugira abenegihugu bato bato. Muri rusangi uwatwaye wese urwego rw'imbonera kurafatwa ko ababazwa mabi yakozwe n'imbonera kure mu kiringo yari umukuru wazo. Ariko rero muri bo harimo bamwe ku giti cyabo bavuzwe mu mabi akomeye cyane. Abo harimo nka Shabani Nimubona. Uyu yari amaze imyaka itari mike arongoye imbonera kure mu ntara ya Muyinga. Kuva mu mwaka wa 2021 yaranagizwe ubujejwe iperereza mu mugambwe muri yo ntara nyene. Inyuma naho ahabwa kurongora imbonera kure mu ntara nshasha ya Buhumuza irimwo Cankuzo, Ruyigi na Muyinga. Amabisha Shabani Nimubona amaze kuvugwamwo biragoye kuyadondagura. Kuva havugwa ubwicanyi bwakura ba FNL b'Imuyinga batawe mu Ruvobo mu mwaka wa 2026, ubwicanyi bwiswe Safisha inyuma y'amatora y'umwaka wa 2010. Amabi yakozwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza kugeza kunyuzwa ry'abantu batari bake mu mwaka uheze wa 2024. Uyu Shabani Nimubona yagumye avugwa iyo myaka yose ariko ntiyigeze bibazwa. Ngo nankeka ko mu nama nshinga amateka agiye guhagararira ukudahana ivyaha bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazira muntu mu Burundi. Ezekiel Nibigira nawe kandi akinongo imbonera kure yaravuzwe mu mabi menshi cyane. Uyu niwe yatanguje ico bise Operation Aigle Vert mu mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2010. Yari tumbereye guhindura aba FNL bakabimbonera kure cyane cyane muri Bujumbura rurari. Abatavyemeye barashobora kugirirwa nabi, abemeye nabo bahawe inkoho zo guhiga abo bahoranye. Izina rya Ezekiel Nibigira ryaranavuzwe kandi muri dosiye y'urupfu rwa Ernest Manirumva kuko hari imodoka zo muri douane yatwagwa na Nibigira zakoreshejwe mu igandagurwa rya Ernest Manirumva. Harazamwe kandi Venerande Nahimana yaravuzwe nawe mwinyiruzwa n'iburwa irengero ry'umwigeme Corinne Nizigama mu mwaka wa 2024. Uyu Venerande Nahimana ntiyigeze abazwa n'ubutungane aho ubu agiye kubana we umushinga amateka. Hari abandi kandi bagiye baravugwa mu mabi canke bakayakokeza. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Zenone Ndaruvukanya azwi nk'umwe mu bari bakomeye mu migambi y'uruhigi rw'abatemeye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Martin Teretse mu kiringo ari umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu nawe yaranzwe n'imvugo itandukanye n'agateka kazina muntu. Uyu niwe yavuze ko abigeme n'abakenyezi batwaye inda ntibavuge base b'umwana bazo ruhira gukubitwa gushika babavuze. Niwe kandi yafatishije abaranira agateka kazina muntu bahurikiye mu shiramwe Association des Femmes Juristes APDH ababeshera ko amashirahamwe yabo ashira amafaranga mu bikorwa vy'iterabwoba. Uyu kandi niwe yagerageje gufuta urwego rw'abashinga ntahe mu gihugu c'u Burundi. Hakaba kandi n'abandi bavuzwe mu vyaha vy'agahombera munwa, abo nabo bakaba barahawe amabanga. Kome Manirakiza uyu ni wabitsi banga ry'abivye miliyaridi 54 zari zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda. President Ndayishimiye niwe yashize ahabona iyo dosiye muri gitugutu umwaka wa 2021 aranemera ko mu ndwi zibiri abakoze iryo bara bazokurikiranwa. Vyahereye aho nyene nta numwe yakurikiranywe.
Bikome Manirakiza yari umushikiranganje ajejwe ubutare n'amasoko ntanganguvu muri kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, aho ayo mafaranga yose yibwa ariko ntarigera abazwa uko vyagenze. Jean Ciza nawe yagirizwa kwica ubutunzi bw'u Burundi mu gihe yararongoye banki nkuru y'igihugu BRB, niho Nkurunziza yafyatuza amamiliyaridi y'amafaranga cayagaburira bamwe mu bajenerali bamufasha guhonyora abarundi. Ivyo bifaranga bitagira uko bingana biri no mu vyatumye ifaranga ry'u Burundi ritagaciro. Nivyo bifaranga President Ndayishimiye yashaka kugira ibipapuro ariko arananirwa. Jean Ciza ngaraza abantu bose bagiye barahabwa ico bise le financement, ariko vyose bihinduka ubundi busuma bukomeye. Iki kiringo ciwe cabayemwe amafuti menshi abarundi bazishura ngiye kirekire, none ubu niwe agiye gucungera ingene leta ikora. Akazamwo Vicente Ndagijimana, uyu nawe yagiye aravuga mu vyo kwiba ubutare mu ntara ya Kayanza. Ubu nawe nyene arinjiye mu nama nshinga amateka. Uyu akavuga ko akoresha amafaranga akura mu butare akagura abategetsi bose bo mu Kayanza ku buryo atawashobora kumwitwarira. Nkuko rero nawe yapfungishwa ashatse wese. Uyu Vincent Ndagijimana akavuga ko atigeze naho nyura mu ishuri ko yoba atazi no gusoma izina ryiwe. Ubu ngo niwe agiye kwigira abarundi amategeko bazohora bagenderamwo. Nitwaheza kandi tutababwiye ko na musaza wa Angelina Ndayishimiye nawe yinjiye mu nama nshinga amateka. Umwe mu bashinga amateka bazoba badasanzwe ni Valence Kaneza, musaza wa Angelina Ndayishimiye. Yabamuzi bakavuga ko amazigiye gito arangije amashuri yiwe kuri Ecotech Bujumbura. Mu vyo akora akavuga ko afise ikirabo yakurikirana muri quartier Mirango mu Kamenge. Aravuga kandi ko yari afise ububasha bwo kwinjiza mu gihugu inzoga za Heineken zirezire be n'inzoga y'abashinwa bita Tsingtao. Bamwe mu badandaza izo nzoga bakavuga ko zo bazinjira mu gihugu atani ko rizirishe. Uyu nawe akaba yinjiye mu nama nshinga amateka, hamwe bivugwa ko ashobora kuba agiye kuba ijisho rikomeye rya Angelina Ndayishimiye. Nitwarangiza kandi tutavuze kuri Louis Kamwenubusa, nawe nyene yinjiye mu nama nshinga amateka. Uyu akaba ari mu batanguje radio RPA hamwe na Alexis Nduhije, numwe kandi mu bamenyesha makuru bakomeye. Munyuma yaherewe n'iperereza kugira sambure RPA, vyanse acaja kuba mu ndongozi za radio Rema FM maze yinjira mu makuru yirementanya. Uyu Kamwenubusa n'abakabazwe nk'umwe mu bagomye bakoreshwa n'iperereza mu bikorwa vyo kugwanya no kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Bamwe bati ese twizere ko aba bose bagiye gutunganiza bene igihugu neza cyane. Ese twizere ko abagize Conseil de Sage ya CNDD-FDD nabo ba secrétaire national ba CNDD-FDD ari bazotegura amategeko meza agenga amatora azokurikira. Bamwe bakanavuga ko kandi ivyo kugena abakenguza amateka vyoba ari umukenyuro wa President Evariste Ndayishimiye kwigezayo bamwe mu bakeba akabavana mu nzego canke se mu bibanza vyatuma bakurikirana ibijanye n'umutekano ndetse no gutanga amategeko amwe kuri bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano, akabigiza kure bakaja mu vya politike gusa kugira ngo atazogiragira n'uhirahira kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Igira ico shikirije muri commentaire kuri aba bose bagenywe muri aya mabanga ahambaye inzego z'igihugu. Cyane subscribe canke sabone niba utari wafyinaho kugira ngo tujocekanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.